neza cyane witwa nde? Nitwa Adiela Kimana. Usanzwe ujejwe kuri mu ryashirahamwe? Muri KitHub njejwe gutumatumana kw'amakuru. Okay, tukaba dufise n'uyundi ngaha namwe witwa bande? Nitwa Duhikaze Jolie Darsene. Ego muri KitHub nkaba ndi umwe mu batwaye programme yitwa FamDev. So turaza kugira ico tungutse na cyane ariko kandi tumenye neza yuko ni KitHub. So niki mu bisanzwe? KitHub ico kintu ni giki? mu majambo yose ni Knowledge and Impact Trade Hub. Hama ico ikora irankadra igaforma hama ikakompanya aba jeunes bafise ama idée innovateur, donc bafise imigambi yabo bashaka gushitsa, bafise indoto bashaka gushikako, hama ikabafasha mu buryo bwinshi butandukanye, mu kubigisha, mu kubaha aho bakorera. Ego ni muri ubwo buryo. Ushobora kutubwira mwatanguye ryari, umaze gushika kuki, kumbure iyo migambi mufise mumaze kugira ico mwashitseko cyane abari baradukurikirana kugira ngo ushobore kumenya neza na neza? Murakoze cyane muri KitHub. Okay. Muri KitHub kugeza uyu munsi tumaze umwaka n'amezi ashika nko kuri 3-4 gutyo dukora, tumaze kwakompanya aba jeunes menshi mu madomene atandukanye, haba mu buhinga ngurukana bumenyi canke mu byo kubaka génie civil canke novuga gute turakora no muri domaine ya humanitaire, tugakurikirana abamama uburyo bw'uko bo kwiteza imbere ku mitahe mike yatuza turabafashisha. Ego turakurikirana surtout n'abajene mu bintu vy'indimi, surtout icongereza vu que turi muri East African Community. En fait turi mu domaine atandukanye menshi abajene bijukira. Batubwiye yuko mufise na programme yitwa FamDev ifashiko. Ego FamDev ni imwe mu programme ya KitHub ishigikira beaucoup plus umwana w'umwigeme mu buhinga ngurukana bumenyi, mu gusensibiliza abana b'abakobwa bijukire kwiga no gukora ibisata biri technique. Ego murafise igikorwa rero muje kumenyekanisha ico gikorwa kimeze gute, kitunganijwe gute, kizotangura ryari, mbega abazo kijamo bimeze gute, bariyandikishije canke biteze ko bazo kwiyandikisha? Ego igikorwa tuje kumenyekanisha uno munsi ni formation yo kubigeme, ku bana babigeme bakiri muri école secondaire, donc mu mashuri mato mato. Hanyuma iyo formation izotangura kuri uyu wa mbere, ikaba iraba abana bari hagati y'imyaka 11 na 17. Rero kuri uyu wa mbere hazotangura abana bo kuva ku myaka 11 gushika ku myaka 14 bige mu kiringo c'indwi zibiri. Hanyuma inyuma yabo hazocatangura abo bakuru babo kuva ku myaka 15 gushika kuri 17. Ukwiyandikisha byaratanguye, n'ubu turabandanya tubakira. Hariho numero nibaza ko uza kuyitanga. Murashobora kuyitanga wenyene? Ego ni 62 850 225. Yasubiramo? 62 850 225. Mu Kirundi yasubiramo? 62 amajana 850 amajana 225. Ego barashaka kutwandikira kuri WhatsApp canke message canke appel isanzwe. Ariho uburyo butegekanije kugira ngo umuntu ashobore kuparticipa muri iyo formation imeze gute? Oya, mu kuza muri formation bafa kuba bakwiza iyo myaka twasavye, hama kabari n'abigeme, hama baturungikira izina ryabo, imyaka bafise, bakatwandikira no mu majambo make ikintu bashaka gukura muri iyo formation, ico batwitezeko. Ego nimwe mwitezeki na cyane nyuma y'iyo formation, ni giki mwiteze inyuma yuko muzoba muhejeje gutanga ivyo vyigwa? Twiteze ko abana babigeme bazotaha bafise ico basigaranye mu bisata bitandukanye tuzobigishako, hama kandi bagataha bumva yuko ataho bakumiriwe,
biba muri ubu buhinga bwa none biba muri ivyo bisata twakuze tubona umengo ni ivy'abahungu twiteze ko bazoheza izo formation bumva yuko nabo bashobora kubikora. Ego watubwiye kuvyerekeye FAMDEV muri iyo programme mufise ni formation igiye gutangura n'irihe sano izoba riri hagati y'ivyo bintu bibiri? Murakoze cyane. Muri FAMDEV dusanzwe dufise activité yitwa teke kuri bose yo gusanga abana ku mashure yabo tukabasensibiliza ko nayibabwiye kwiga canke gukunda kuva bakiri batoyi ivyo vyigwa justement biri qualifié kari vy'abahungu. Hari amashuri rero kugeza uyu munsi twaragiye kuraba gusa twifuje ko no muri iki gihe bari mu ma vacances twobakarihiriza ubumenyi surtout bajya bakiri bato ko on se dit que peut-être nibatangura gukura bavyumva babikora babona ko biri intéressant kumbure bazovuga ati reka ndabikurikirana no mu mashuri ya kaminuza ndabona hari ico nanje vyomfasha ko ni benshi cyane tubona muri histoire ko babigeme bagize ico bakora muri ivyo bisata nyene. Muravye inyigisho mutanga amaformation mutanga bahejeje mukabakurikirana kugira ngo mumenye neza yuko ivyo mwabigishije canke ivyo mwashize muri bo biriko birakora bimeze gute muri program? Ego cyane iyo ukurikiranye n'umugambi wa FAMDEV nduca tuguta mu gihe formation iheze oya turakugumana tukanagusuiva tukaraba koko est-ce que uriko wevoluwa gute de plus du favoriser beaucoup plus ko bishira hamwe bagakora en équipe kuko iyo uri kurakora wenyene uradebukirwa ukumva bikunaniye peut-être ugize erreur ugaca widekuraje hakiri kare mugabo mu gihe uri kurakorana n'abandi na equipe muba mwahuye birafashanya. Rero nituca tubata turabandanya tubakurikirana bakagira n'amaproduit yabo bashizeho le fruit y'ayo maformation tuba twagiye turabagirisha. Mwavuze yuko muzotangura kwa mbere formation mukorera nga mu gisagara ca Bujumbura kumbure hagati mu gihugu bimeze gute? Muzokorana nabo hagati mu gihugu canke musanzwe mukorana gusa n'ubwo gwaruka ruri ngaha mu gisagara? Oya ntidusanzwe dukora nabo mu gisagara gusa kuko gushika ubu hari intara zimwe zimwe tumaze kugendera tukagenda ku marise atandukanye yo hagati mu gihugu mugabo ubu ibi twaje kuvuga no munsi bizobera ngaha nyane Bujumbura kuri bureau ya Kit Hub iri mu Kabondo kwibarabara bitiriye Lac Gweru numero 7. Hanyuma abo hagati mu gihugu nibaza ko tuzosubira kuja kubigisha basubiye ku mashuri. Ego ama province mumaze kugenderamo n'ayahe? Turamaze kugenda mwijenda nibatwari province sintwari mu ego ni mwijenda. Il faut gusinyira ko ariho tugitangura tutararonka umwanya munini wo kuja gutemberera amashure menshi mugabo mu mwaka uza turafise umugambi wo kuja mu mashure menshi ashoboka kuko ni icifuzo cacu no gushikira igihugu cose tukagikwiramo. Okay, mwumvise rero bitari bike na cyane bijanye niwo mugambi waje gusigura kumbure kurangiza kino kiganiro canke kino gice wobibutsa igikorwa mugiye gukora ibisabwa kumbure naga telefone mukavuga na adresse kumbure mufise n'ama adresse ama social media mukoresha mashobora kuzivuga. Ego mu kurangiza notumira abana bose babigeme bari mu gisagara ca Bujumbura bari hagati y'imyaka 11 na 17 kwitabira iyo formation igiye gutangura ku bwabo hama bikazotangura kuri uyu wa mbere kuva ku myaka 17 gushika 14 bakazomara indwi zibiri bariko bariga indwi zibiri zikurikira hazoca hatangura abo bakuru babo. Rero biyandikishe ku bwinshi ni kuri 62 amajana 850 amajana 225 bashobora kutwandikira kuri WhatsApp canke message isanzwe canke bakaturungikira ubutumwa bugufi. Ego hanyuma dukorera mu Kabondo Avenue Lac Gweru numero 7. Murafise social media mukoresha? Ego ku ma réseaux sociaux iba Facebook canke Instagram na Twitter ni Kit News, Kit Hub News.
Okay. Sinzi akajambo ko kurangiza kino gice nakahe na cyane ko bari baradukurikirana. Ego norangiza mpamagarira abigeme bose nkuko mugenzanje yabivuze baze ni opportunité twashizeho ku bwabo baronka akaryo ko kwifamiliariza n'amauti informatique bamenye ibisata bitandukanye biri mu buhinga bwa none ko n'ibintu biri vaste si ikintu kimwe gusa twabahamagarira cyane kandi cyane baze bige bahure n'abandi bana kandi bizogenda neza tuba tubirira no kwinjira mu mugambi wacu Femme Dev kuko turacabandanya kandi nta numwe ushobora gusiga inyuma. Ego turabashimiye rero kubona bashoboye kuza ngaha bakadusigurira byinshi mwabyumvise kumbure ikindi gihe tuzo bahamagara kugira ngo bashobore kutubwira ukuntu ico gikorwa cagenze.